Guys, no musi ndakuzaniye agatrike guys kukuntu woza uriyambika impuzu zizimvye guys, kandi izo mpuzu utazi nibe yazo wowe abantu bakaza barabona kudufoto guys ugumupostinga wambaye uduhuzu tuzimvye naho utazi nibe yatwo guys. So kumana nanje renda kwereke uko woshobora kwikorera nawe ivyo bintu guys, ewana ukaza uriyambika impuzu wowe ukira kuba ufise ifoto y'iyo mpuzu ushaka kwiyambika, ibisigaye ugaca unkurikirana muri iki cigwa c'ubwenge ndakwereke uko ushobora kuvyikorera guys. Je tugiye kubana muri iki cigwa ni je wenyene Barack Obama ntahengeshanya huguma ndabatamwo utu dutrike tw'ubwenge tuba tugezweho guys. Murumva yuko iyo trick ewana ari trick ikaze, ari trick y'umuriro. Rero ico ndagusaba guys, nimba uri kurankurikiranira kuri Facebook raba ufite ndaho hejuru handitse follow canke suivre, hamufite none ngaho ku gakengeri ujugira tu telenouvelle video kugira igihe cose ndabatayemwe utuntu tw'ubwenge nk'utu ewana uburabu wa mbere mu kutubona. Ucufasha rero usangiza abandi ibi vyigwa vy'ubwenge guys. Iyi video yipartage abandi, isangiza inshuti zawe babone guys yuko ewana agatrike nabo bashobora kuza barakikorera. Twagiye rero, ikintu ca mbere urinjira muri application ya Chrome. Nta telefone nimwe idafise Chrome guys, ngiyi ijewe nk'ubu. Okay, hama ninjiremwo nk'uku guys. Aka kantu n'akantu k'ubwenge gose ewana, nizeye yuko muza kunshimira muri commentaire ni wamara kubikora ukamara kubona yuko biriko bikunda fresh. So twagiye rero ugiye muri Chrome ucushikira ahantu hameze uku. Rero ucuza ngaha kuri recherche wandike iri jambo, wandike ijambo Hugging Face Virtual Try On. Nukuvuga nuku ubavyandika Hugging. Munkurikirane neza murabu ukuntu ndavyandika hariya hejuru. Hugging Face ukavyandika bifatanye uko nyene. Hugging Face gaca utandukanya virtual gaca utandukanya kandi try on uko iryo niryo jambo wandika. Nibaze yuko muribona fresh hajya hejuru. Aha rero uhejeje ucugira ngaha kuri recherche aha kantu kuri clavier wana je aha handitse are uca ufyonda ko nkuko canke muraza kuraba ahantu haka recherche cyangwa gaca wemeza kwiri jambo riba ritangura nyene risana biriya wanditse. Okay, twagiye rero uhejeje gufyonda kuri kajya ka recherche ucushikira ngaha ahantu uca wemeza kuri iri jambo ritangura ngaha. Uca wemeza kuri iri jambo ritangura hama ugaca ufyonda ko nkuku guys. Ni ibintu vyoroshe cyane, ico bigusaba no kukurikira ikicigwa neza guys. Ndagusavye guys partage abandi aka kantu k'ubwenge ewana iyi video esha abantu bose babone yuko ewana hari utuntu tw'ubwenge guys. Okay, twagiye rero ugaca urindira rero ngaha bikuguruka. Aha ucubanza ugapoesha gatoyi ukarindira. Mwana yuko biriko biragira chargement ngaho. Okay, aha rero ivyo bimaze kuza ucumanura gatoyi murabona ukuntu bikorwa ngaha. Okay, nukuvuga aha mbere ukuntu bimeze ni step ya mbere ni upload a personal image. Nukuvuga ishiramwo ifoto yiwawe nyene yiwawe ushaka kuza guhindura. Aha naho ha kabiri kuri step ya kabiri ucushiramwo ifoto y'ikintu uza kwiyambika. Step ya gatatu ni kuraninga, no kuvuga ivyo bintu rero vyikore hama ubone resultat y'ibintu wasavye. Twagiye rero step ya mbere ni ngaha kuri personal image uca wemezamwo ngaha. Aha nyene ugaca ukubitamwo ifoto yiwawe. Ucufyonda yuko aha hambere ukacushiramwo ifoto yiwawe iyo ufise rero ugomba uze kwambika izindi mpuzu. Reka akarorero twebwe reka duhitemwo nk'iyi. Ona yuko baca batera bakujana muri galeri yawe, reka mpitemwo nk'iyi. Okay, uracurindira bakayafisha ngaha kugira uze kubona yuko yagiyemo. Aha duca turindira gatoyi rero bayafishe hama duce tugenda n'aha kabiri duca dushiramwo rero impuzu dushaka kuza kwiyambika. Okay guys, mwana yuko ifoto rero ngaha iriko iramanuka nuko biza kuba bimeze ni waba uri kurabikora. Okay, ribaza murabibona ngaho ko biriko biragenda ahiramanuka mpaka yose ihere. Okay,
hama rero imaze niyamara kumanuka yose igahera ucumanuka rero musi gatoyi uzaha musi aha kabiri rero niho uza gucushiramwo impuzu ushaka kuza kugira ntuza kwiyambika urashobora gucaguramwo izi baguha ngaha ariko dwe tugomba gukoresha ivy'iwacu ushobora kwiyambika nk'aka gakoti abakobwa ndibaza muca mubibona namwe kiyambika ga costume wana reje ntavyi costume ncafyona ngaha nishiriremwo impuzu yiwanje shaka kuza gushirako nkuko nawe uza kubikora okay uje fyonda ko rero ngaha naho ukacushika kandi muri galeri ugaca rero ugenda ugahitamwo yaba inambara agapira nimbara kajezi ndashobora ko kwiyambika nk'aka kajezi kare yari ariko jewe reka ncagure iyo nagize ko nza kukoresha okay wowe uza kuba ufise nyine impuzu uza gushaka kwiyambika ifoto yayo reka nk'ubu ngire nk'aka gakoti guys reka nk'ubu ntore nk'aka gakoti murakabona fresh hama ucukemeza ko rero nakone okay ukemeje ko mora nahone yuko bica bizunguruka nakone mukanya gaca kimanura kwa kundi mwabonye iyi vyagenze hama ibi rero bimaze murona yuko kamaze kuza murona yuko kamaze kuza nuvuga hari ya mbere ni foto yacu aha kabiri ni foto tugomba kwiyambika aha gatatu rero duca hamwe kuri resultat duca dumanuka tugafyonda handitse run aha akuraha ka option ngaha kajambo hama kugira rero duce turindira aha biratanguye kwikora murabona utu tuntu duca tumanuka gatoyi tugasubira hepfo tukaraba bihejeje kwikora ubona yuko ngaha biriko biragenda ngaha duca turindira rero ifoto iciza ngaha namwe muvyibonere guys okay katurindire batwereke iyo foto yacu okay guys rero hajya bihejeje kwiharura murabona ipica yadukoreye ya application guys murabona yuko ari ibintu bimeze fresh sana guys nk'ubu agakoti mba ntazi nibe yako ariko ubonye na postinza agapica nkuko agapica ndakambaye uvuga ati wa mupeti wani noti ucubona guys rero nuko namwe ndibaza murayibona rero kugira ucidanloadinga ije muri galeri guys mubona ha boro aha hejuru ako kantu ka telechargement ni kuca wemeza ko nkuko guys uko hama ipica ica igenda muri galeri direct ha rero ucurindira gatoyi uhejeje kugafyonda ko ucurindira bakuzanira bakwereke aho ufyonda ha telechargement kugira ifoto yawe icigenda muri galeri direct guys mubibona guys ipica hariya twari dufise ipica twari dufise ngiyi ariko hariya munsi duca dufyonda telecharge ngaha kugira ifoto yacu igende muri galeri okay mubona guys ngaha ipica fresh wana ubona tumupeti note cubona so twagiye rero ndabereke nakandi nari nakoze guys ku mutipara w'umugenzi wanje mu birabe wana usanga ari fresh sana mu birabe mubona ya foto kandi ngaha ngiye yamaze gushika muri galeri niyo yiyi mubona ubwa mbere ngaha kuntu yari imeze yari iyi mubona rero wamaze kwitamwa ko gastire tutazibeyi guys so nuko rero guys nawe uzoza urabikora nkaka guys nari nakoze nkubu uyu mutipe iyi niyo foto yiwe ya original hama naciye ndamukora namwambise aka gapira kadukura mubona guys kusanga bari ibintu bitagase sana naho guys iyi ni foto yiwe ni foto yiwe yantuze nyene isanzwe yarasanzwe afise rero kubera nzi ari umufana wa Barcelona naciye ndamutamwa kageze kare yare Madrid so guys nuko rero ndibaza wana yuko abari ibintu bimeze fresh sana wana nuko ico ndabasaba no gupartage video musangiza abandi bivyigwa vy'ubwenge tuza turabaha muzoba muri ko muradufasha ndakwibutsa guys ko tuba tubafitiye telefone nziza cane zikomeye kandi zigezweho ama Samsung ama Nokia wana wewe uratwandikira ukatubaza telefone tuba dufise hama ukatubwira iyo ushaka hama tukagutamwe ni telefone ziba zirimwe ibintu vy'ubwenge ibi vyose nk'ubu yindiko ndakoresha guys iri muzo dusanzwe tuba turiko turadandaza niyo yiyi mubona ngaha rero nawe ukabushaka gusuma ga telefone gakomeye wana karimwe utuntu tw'ubwenge twinshi
karibu mudushorere. Nimero ni ya yindi nyene 68 so ciao rero mwari kumwe na Joe nyene Barack Obama ntayengeshanya kuguma ndabategurira ibi vyigwa vy'ubwenge. Ciao guys, ndakwibutsa rero ukaba utarugurura konti ya 1xbet, ugurura konti ya 1xbet ukoresheje code promo ibigezweho mu ndome nkuru guys. Iyi niyo code promo iri professionnel, iri kiratanga ubufu muri iyi minsi. Rero nawe ukaba utarugurura konti ya 1xbet ukoresheje iyi code promo ibigezweho, code promo iri professional, ni uwo mwanya wawe nawe guys kugira mubandanye murya akanoti ka 1xbet. Okay guys, ugize ikibazo urashobora guca utwandikira tukagufasha ngaha. Ubona inimero guys ngaha. Code promo ni ibigezweho, niyo code promo iri kirakora umuti muri iyi minsi guys. So ciao.